hari imodoka yaje, imodoka yaraje irangije igonga umuntu, imodoka yaraje irangije igonga umuntu, ariko bano bantura baza bakangongera imodoka yanje vipi, mugabo arangije asohoka imodoka ubundi arebe abo bantu baje bakamugongera imodoka ye. Ako uyu munsi nuko tugatanguye, urebe witonze. Mugabo yaraje arebye asanga imodoka ye bayangije, asanga imodoka ye bayigonze, arangije avayo areba abo bantu baje bakamugongera imodoka ye. Ariko mwabantu mwe muri abasazi, ubundi gute mwaza mukangongera imodoka yanje? Imodoka yanje murayangije kubera iki munyangirije imodoka yanje? Mva nyene tubabarire. Umugore wanje yaramaze igihe kire yiga gutwara imodoka, nanje rero uyu munsi namuhaye antware, noneho nsanze atarabimenya gutwara arakugonze, mbabarire. Ngo iki? Ubundi gute waho umuntu atazi gutwara? Mva rero je ivyo ngivyo ntibindeba, mufise kunyishira amafaranga amadolari 500 ubundi nkagenda gukoresha imodoka yanje. Ni mumpa amafaranga ubundi ngende gukoresha imodoka yanje. Mwase kumpa amafaranga ndahamagara polisi. Mu mafaranga ubundi ngende gukoresha imodoka yanje canke mpamagare polisi. Mva mombebe sheri, umva nyene musinyire sheke y'amadolari 1000 ubundi wa mugabo ntahamagare polisi ubundi agende gukoresha ino modoka ye. Nawe udebere. Umugabo w'umukire abwiye umugore wamubwira ati mombebe we musinyire sheke ubundi umwandikira amafaranga 1000 c'amadolari agende ubundi akoresha iyo modoka ye, ntiyirigwe arahamagara polisi. Ntahamagare polisi. Bisa nkaho umugabo w'umukire atinya polisi ku buryo yongeye amafaranga 500 y'amadolari uno mugabo ngo agende gukoresha iyo modoka ye. Mva rero wa mugabo we, kuba rero nkongeye ayo mafaranga yose nuko ntipfuza ko wahamagara polisi. Rero ntuhamagare polisi kuko naje nakongeye amafaranga. Umugore nta kindi yakoze, yatanguye kumwandikira amafaranga 1000 c'amadolari. Uno mugabo agende koresha iyo modoka ye kubera ko bamugonze. Faranga ni menshi. Umva sawa je ndavyemeye. Nta polisi mpamagara kuba mumpaye amafaranga pe. Umugore nta kindi yakoze, yanditse sheke. Arangije sheke ayikurayo, ayihereza umugabo. Rebe witonze. Umva wa mugore we, n'ikindi gihe uzokwicunge. Apana kuzuragonga abantu, canke uzagende bakwigishe gutwara imodoka neza. Uranyumva? Cane ndavyumva. Gusa umugabo bamuhaye sheke y'amadolari 1000 kugira ngo agende gukoresha iyo modoka. Umva mwana, ukoze neza cane kuba udahamagaye polisi. Warakoze cane. Urugabo ruranezerewe cane kuba rubonye no mugabo adahamagaye polisi. Mugabo yararebye ariko nasanga mwampaye amafaranga adakwiyera. Mugabo yararebye arabe ko bamuhaye amafaranga akwiye. Yararebye yarumiwe. Yasanze hari amagambo avuga ati ndakwinginze ntabara. Ndi mu byago. Umugabo wanje amereye nabi. Ndakwinginze ntabara. Yarebye muri ya sheke umugore yahejeje kumwandikira, yamwandikiye n'amajambo amubwiye ati ndakwinginze fasha. Mugabo nta kindi yaraje. Umva wa mugabo we, jere ibyiyumviro byanje ndabihinduye. Bitekerezo byanje ndabihinduye. Hari kubera iki wahindura ibitekerezo? Ese sinaguhaye amafaranga akwiye? Mugabo arangije atabura sheke yereka uno mugabo ko amafaranga atayashaka. Arangije arayitabura.
barangije aramuterera n'ibipapuro n'ibicecera bimuterera. Umva amagambo. Rero je amafaranga ntayo ngombye, ahubwo ico ngomba muri kano kanya ni guhamagara polisi. Ariko wa mugabo we, basimbwira nkongere nandi mafaranga, ariko ntuhamagare polisi. Ndakwinginze. Umva rero, je nabyanse, ibyo byose ndabyanse, nta mafaranga ubu ngubu nkikeneye. Je ico ngomba kwigisha isomo uno mugore wawe. Rero umugore wawe ategerezwa guhanwa n'amategeko kugira ngo ntazongere gukora rino kosa ryo kuzaragunga abantu. Rero ibyo mafaranga ndabihebye, umugore wawe afiswe guhanwa n'amategeko. Wa mugabo we urazi? Ese urazi ibyo ngibyo ibiki nyine ibiki nzi? Ngo nta kindi yakoze, yaciye ahamagara 911. Amagara ubutabazi. Sawa je ivyo ngivyo ndabikunze nta kibazo. Hamagara polisi, je ivyo ngivyo ndabikunze. Ubundi ndakunda abantu beza bahindero abandi bantu. Rero kubuguru hamagare polisi ubundi yahano umugore wanje je nta kibazo. Ahubwo rero wa mugabo we ko mbona n'ubundi gira hamagare polisi, nta kuntu ubundi nari kugenda nkawandagura icayi tukaba turasangira dutegereza na polisi biraza. No mugabo. Umugore arabyumva, gusa umugore yamaze kubwira urya mugabo amubwira ati ndakwinginze ntabara. Yarabirebye. Umva je naco bintwaye. Fa kuba ugiye kungurira icayi. Sawa nta kibazo. Kangene kukuzanira icayi sore. Kabona kindi yakoze, yagiye kuzana icayi. Baye barasangira ndetse banategereza polisi. Gusa umugabo yanse esheke y'amadolari 1000 kugira ngo agaruke atabara uno mugore. Kuno mugore yamwandikiye muri esheke amagambo avuga ati ndakwinginze ntabara, umugabo wanje amereye nabi. Umugabo yarabirebye abona ikigabo kuntu kimeze, abona n'umugore, abona mu by'ukuri no mugore afise agahinda. Bisa nkaho runo rugabo rufata umugore we nabi. Umugore yifitiye n'akantu k'ubwoba. Mugabo nta kindi yakoze, mugabo yatelefonye polisi. Yahamagaye polisi. Gusa yajijishije rujya rugabo rubwira ati jengira mpamagare polisi ubundi amategeko ahane umugore wawe. Ntazongere kuzaragunga abantu mu muhanda. Noneho rugabo rwibaza ngo agera hamagare polisi zize zihane umugore we. Kumbe umusore ahamagaye polisi kugira ngo zize zitabare uno mugore. Kuno mugore ari mu byago. Ngo umugabo wamufata nabi. Kanya wa mugabo yaraje azanye icayi. Umva rero ndagushiramwe sukarira muco kunwa ciwawe canke. Sawa nta kibazo nshiramo nkeya. Kandi abapolisi ubu ngubu bari mu nzira. Urugabo rwumva ko abapolisi bari mu nzira. Nta kibazo. Polisi bari mu nzira. Urugabo nta kintu gwakoze, washizemwo uburozi muco kunwa. Turebe witonze. Urugabo gwashizemo uburozi muco kunwa. Cha wa mugabo nawe ndebere. Umva rero reka nizere ko abapolisi baza guhagera natwe twahejeje kunwa icayi. Sawa muragize neza murakoze. Kumbi catazi ubwo rugabo bwamushiriyemo uburozi muco kunwa. Umva rero ese usanzwe ukora iki mu buzima bwawe? Akazi kawe nakahe? Wa mugabo we, reka ibyo ngibyo tubyihoze. Reka tubyihoze.
ivy'akazi kanje nkora ntibikureba. Sawa nta kibazo, turavyihoza nk'uko bivuze, turavyihoza. Rero gerageza ufate kw'ico cayi nkuhaye, ubundi dutegereze polisi hashike, siko? Si wanse ko naguha amafaranga uhebe guhamagara polisi? Mugabo nta kindi yakoze, yanyweye ca cayi, kandi icayi kirimo uburozi. Nawe ndebere. Umugore yarabirebye, gusa umugore nyene nta kintu yakora. None ntiyaca avuga ngo wikinwa, ico cayi ntukinwe kirimo uburozi, kuko runo rugabo rwamwica, runo rugabo rwoca rumwica. Rugabo rwaranezerewe cane rukuba rubonye wa mugabo ariko aranywa ca cayi. Kanya haza polisi, polisi yarahageze. Ninde rero yaduhamagaye? Ese habaye ikihe kibazo? Wa mugabo yanyweye ca cayi atangura kumeneka umutwe. Wa mugabo bitangura kwanka, kandi abapolisi bahageze. Nawe ndebere. Basi vyibuze umugabo yarahamagaye polisi, ubundi aca azibwira ko umugore ari mu bibazo. Noneho ndebere umugabo bamuroze. Umugabo bamuroze. Sinzi kuno mugabo aza no gushobora kuvuga n'ijambo na rimwe, kuko runo rugabo rwamuroze. Mva rero mwakoze kuza, uwo mugabo yasinze, arangije twara imodoka, arangije aratugonga. Yatugonze yasinze, yariko arasubira inyuma, arangije aratugonga. Rero nanje naciye ndabahamagara kugira ngo muze mukemure kino kibazo. Rero nanje namugerageje ndamubwira ati wa mugabo we, bino bintu wakoze ni ibiki? Atangura kuntera ubwoba. Mangwa arababesha, je sinigeze mutera ubwoba kandi sinigeze mugonga, kandi jewe ntabwo nasinze. Kigabo gitanguye kubesha. Ngo iki? Ese ngo ntabwo wasinze kandi tubona wasinze? Ariko afandi we ntubona ko no mugabo yasinze? Umva, je ntabwo nigeze sinda, sinigeze mboregwa. Ahubwo reka mbereke muri telefone yanje, nije nabahamagaye. Ese simubona apere? Nije nabahamagaye. Ino ni telefone yanje. Mangwa arababesha. Nije nabahamagaye nkoresheje telefone yiwe. Je nakoresheje telefone yiwe ndagije ndabahamagara. Telefone yawe nayo kutakoresheje telefone yawe. Telefone yanje yari yapfuye. Telefone yanje yari yapfuye. Mva urugabo rurabesha. Basi kutakoresheje telefone y'umugore wawe. Telefone y'umugore wawe kutayikoresheje. Nimbi yawe yari yapfuye, kutakoresheje y'umugore wawe. Ukaba urangije ureba umugore ari gutitira. Urugabo ruramureba rumutera ubwoba. Umva nanje yanje yari yapfuye. Umva n'umugore arabesha. Telefone y'umugabo wanje yapfuye ndetse n'iyanje yapfuye. Ariko wa mugore we, sinigute telefone zanyu zose zapfa? Umva nyene, urya mugabo yatugonze yasinze, telefone zirangije zigwa hasi zirameneka. Mve ngo barabesha. Mve barabeshira uno mugabo ngo yasinze, kandi bamuhaye uburozi bw'ibinini. Mangwa arababesha. Nyakubahwa ari kukubesha, je ntabwo nigeze sinda. Uwo mugabo afata nabi umugo biramunanira no kuvuga. Umugabo bamuroze ndetse bamuhaye ibinini, bya binini bikumena umutwe ku buryo wumva ugire upfe hamwe utanubwenge. Ariko nyakubahwa, ese ntureba uwo mugabo ko nyine yasinze? Uwo mugabo ubundi asanzwe anywa ibintu by'ibiyayuramutwe, anywa n'ibintu by'inzoga. Mangwa arakubesha nyakubahwa, je nta na kimwe nigeze nywa, kandi byakabaye byiza mu musuzumye uwo mugabo. Uwo mugabo ni umunyabyaha. Umugabo ni umunyabyaha. Sande yararebye
abona umugore ariko aratitira umugore ariko aratitira umugore bisa nkaho afise ubwoba mabuja ese mwampa indangamuntu yanyu ariko afande we kubera iki umugore wanje mumusaba ibyangombwa mva wa mugabo we je ntabwo niko naganira nawe ndiko mvugana n'umugore wawe uranyumva sawa sawa mungira imbabazi nyakubahwa mbabarire umupolisi nyine asabye irangamuntu y'uno mugore nta kindi yakoze kuye irangamuntu ubundi ahereze polisi isuzume neza ko bano bantu arabagizi ba nabi cyangwa se arabagizi ba neza gusa nyine impamvu no mupolisi ariko arasuzuma bano bantu nuko yumvise wa mugabo yabwira ati nyakubahwa ndakwinginze ntimusubire inyuma mudasuzumye uwo mugabo ngo kuko uwo mugabo ni umunyabyaha polisi noneho zatanguye gusuzuma bano bantu zirebe ko arabagizi ba nabi mva mbona ino karangamuntu ari y'uno mugore rega mbona byose bimeze sawa rero mabuja hari ikindi kintu nkeneye kugusaba muri kano kanya ngo iki umusaba ibiki mva mabuja wakurayo ayo maboko ukanyereka intoki zawe ko nabonye uriko urajugumira ariko nyakubahwa bino bintu muko murakora ni ibiki ese mwizeye kino kijuju uno mugabo yasinze gute bundi mwamwizera mva wa mugabo we je nabajije umugore wawe ntabwo nabajije wewe ese kubaza umugore wawe ni ikosara ariko nimwari mukwiye kwizera kijya kigabo c'ikijuju twe ntabwo turi abanyabyaha nyakubahwa kandi abizi neza ko ibyo ngibyo murimo je bitandeba ariko hari ico shaka kubibariza rero jewe naje ndi kumwe n'umugore wanje noneho ujya mugabo arangije asubiza inyuma imodoka ye arangije aratugonga niyo mpamvu rero je naciye ndabahamagara kugira muze hano hantu mukemure kino kibazo ariko nubwo nabahamagaye kubwa agisida yabaye sinabahamagaye kubw'iperereza kandi kindi je nimba mutanyizeye ko ndi umuntu mwiza ngibi ni byangombwa byanje ndetse n'amazina yanje bayitwa Clark Rogers ndetse ndi n'umuyobozi w'abavoka je ndi umuyobozi w'abavoka gasani kumva no mugabo ni n'umuyobozi w'abavoka yeretse bano apolisi abereka jewe ntabwo ndi umunyabyaha je ndi n'umuyobozi w'abavoka rero n'ubu ngubu mbishatse nabakura ku kazi ndetse nkabarega ubundi mwese bakabirukana kuba muko muranyagiriza icaha je ko ndi umugizi wa nabi kandi namwe atari n'ibihamya mufise byo kunshinja rebye akabaye byiza mwavuye aha ngaha cyangwa se mbarege ku kazi babirukane mubura akazi kumba umugabo ni n'umuyobozi w'abavoka muranyumva ibyo ndiko ndavuga canke ndabirukane polisi barabyumvise nimutakora ibi ngibi ndiko ndababwira mwese ndabirukanisha ku kazi nyakubahwa byakabaye byiza tugiye wa mupolisi mugenzi we mva ni mutumuki nona nyakubahwa tugende aha tugende polisi nyene nta kindi kintu bakora dore sasa barareka urugabo rw'urunyabyaha kubera atabimenyetso bafise kandi uno mugore nta kintu yavuga muri kano kanya n'umuntu yamutabaye n'umuntu basibyibuze ukaba yamutabara n'uno mugabo nawe ntibyokunda kubera ko bamuroze bamushiriyemo imiti muco kunwa rugabo birukanye abapolisi ubundi abapolisi baragenda umupolisi ataragenda
Polisi yararebye hasi, polisi arebye abona kagacupa, abona ca gikombe bariko baranyweramwo icayi, ndetse canditseko ngo crack, kandi rino zina bamaze kumenya ko rino zina ari ry'urya mugabo. Nyakubahwa, se hari ikibazo ra ko mbona uhagaze kandi batwirukanye hano hantu? Polisi yarabirebye arangije arahindukira. Nyakubahwa, abaza wa mugabo, nyakubahwa, ko mbona usa nkaho wasinze, se wanyweye ibi ngibi? Bwira. Umva, cane gose je nanyweye ivyo ngivyo, nabinyweye noneho ntangura kumva ndiko ndameneka umutwe. Ni wa mugabo, wumva amagambo, cane gose je nanyweye ivyo ngivyo. Polisi yarabirebye abona ibintu yanyweye hariko n'izina ry'uwo mugabo, crack. Kabura ubirebye rutunga kumaramara, kumva n'isoni z'abapolisi n'abanka kugenda. Polisi gusa abonye ikintu c'igikombe c'igicupa, vya bicupa bivamwo icayi, ndetse abaza wa mugabo, si n'ibi ngibi wanyweye cane? Mugabo nawe yamubwira ati nibi ngibi je nanyweye. Ese kumubaza ayo magambo hari ikibazo ra? Je nababwiye ubundi mugende, simbona ico mutegereje muri kano kanya. Umva wa mugabo we, ese ndabizi mwebwe mwamuzi ibintu vy'amategeko murabavoka, se mwambwira burya abagabo iyo bakubita abagore babo, ese biremewe n'amategeko ko abagabo bakubita abagore babo? Bwira, biremewe canke se ntibyemewe? Umupolisi abajije wa mwavoka, ibikinye n'ivyo ngivyo bimbaza kubera iki? Kubera ko ubu ngubu utahuye ivyo ndiko ndavuga muri kano kanya. Rero jewe nari mfise amatsiko yuko nawe waba uri mwabo bagabo bakubita abagore babo. Kikaba kirangije kiramusunura, gisunura polisi. Kino kintu ni icaha, kino ni icaha, kugerageza gukubita polisi. Barangije bamutunga imbunda, amaboko hejuru, amaboko hejuru. Gusa umupolisi we yarayivumbuye kubera ko cane cane abapolisi baba bamenyereye ibintu vy'amaperereza. Noneho umupolisi yaje asanga umugore ariko arajukumira, bisa nkaho umugore afise ubwoba, bisa nkaho atinya umugabo. Gusa umupolisi we aramubwiye ati, ese nawe uremeza mu vy'ukuri ko abagabo bakubita abagore babo atacaha kibirimo? Rero nawe ndakeka nawe uri mwabo bagabo bakubita abagore babo. Kigabo barangije baragifata. Gusa umupolisi yari yayivumbuye, yari afise n'amatsiko. Gato ubundi ni gute umugore yaba ari kumwe n'umugabo we akirirwa aratitira? Umva ibi ngibi mukoze muzavyishura, ibi ngibi munkoreye muzokwicuza, muzokwicuza. Kigabo baragifashe, kigabo baragifashe. Umugore ariruhutsa. Yesu Kirisito. Umugore yarari mu byago, ndetse n'abapolisi bari bigiriye bamusize mu byago. Ivyo byarabaye, ndetse wa mugabo bamushikanye kuri polisi, bagende kumuhata ibibazo, bamubaza ibibazo. Mpamvu yagiye kuroga umuntu? Mva rero wa mupolisi we, ibi ngibi uriko urakora we ntavyo uzi, ndetse n'ibyo nanje nzagukorera we ntavyo uzi. Ico nzi co nyuma y'ibi ngibi, nzahamagara umushinjacaha, ubundi uje mu gasho, uje muri gereza, kuko simbona uburyo wazunyita ngo je ndi umunyabyaha, kandi jewe utamfashe ndiko ndakora icaha, ndetse nta n'ibimenyetso ufise vyo kunshinja bigaragaza jewe ko ndi umunyabyaha. Rero nawe ikintu nakubwira nuko wakwitegura kuja muri gereza. Umva wa mugabo we, yakaba ndi wewe sinaba ndiko ndavuga ayo magambo uriko urambwira.
kuko ubu ngubu je mfise ibimenyetso bigushinja kuri umunyabyaha. Ngo iki? Ese urabona je ndiko ndakina? Nyereka ivyo bimenyetso, nyereka ivyo bimenyetso, nyereka ivyo bimenyetso. Ese ubundi ndakubaze, gute ubundi wanshinja je ko ndi umunyabyaha? Kandi uzi neza ko atacaha nigeze nkora. Gusa ikintu nakubwira, niyo nasanga atakimenyetso ufise, nawe uraza kuja muri gereza. Kuko kubeshera umuntu navyo nyene ni icaha. Nawe rero nkaba mbona uriko urambeshera ngo je ndi umunyabyaha kandi atani ikimenyetso ufise kinshinja kigaragaza mu vy'ukuri je ko ndi umunyabyaha. Nimba kiriho kinyereke. Polisi nawe nta kindi yakoze, yakuyeyo ca gikombe. Mva rero wa mugabo we, je ibimenyetso ndabifise, kandi ibimenyetso ni ibi ngibi. Kino gikombe nico kimenyetso gikuru pe. Twagisuzumye neza turareba dusanga carimo ya miti y'uburozi. Rero hano hantu nta kuntu wakwisigura umbwira ngo nta bimenyetso mfise bigushinja we kuri umunyabyaha. Kigaba kirangije kirasika. Kandi ikindi kinarenze, kino gikombe canditseko n'izina ryawe. Bivuze ko ari wewe wagiye kuzana icayi mu kino gikombe urangije ushiramwo imiti y'uburozi, urangije uroga wa mugabo. Ngo iki? Umva ndakubwiza ukuri, ico gikombe nimba arico kimenyetso cawe conyene ufise, ntabwo kiza kunshinja je ko ndi umunyabyaha. Gute wavuga uko nguko kandi kino gikombe kiriko n'izina ryawe? Erega n'izina ryawe ririko. Ngo arangije araseka. Umva mu vy'ukuri izina ryanje riri ku gikombe. Ese wamenya gute ko iryo zina ryanje ari iryanje? Wamenya gute ko iryo zina riri ku gikombe ari iryanje? Mva rero ikintu nakubwira, ivyo ngivyo uko uranyereka n'ibintu vy'imyanda. Je imbere yanje ntaco bivuze. Mbega ukuntu babaje cane, uranteye n'akagongwe yojuju. Ubundi manza utekereze, manza wiyumvire abantu bari ngaha kw'isi bitwa Crack izina ryanje. Ese urabona bangana gute? Bivuze rero ko abantu bose bitwa Crack ari jewe jenyene. Mva rero byakabaye byiza ufashe ico gikombe ubundi ukagenda ukagita mu myanda. Nkuko ndabikubwiye, ntabwo ari je jenyene nitwa iryo zina. Rero simbona uburyo wanshinja icaha umbwira ko ari je naroze urya mugabo. Wapi? Rero we ntaco wankora. Ivyo bimenyetso vyawe genda ubite mwiyarara, je ntaco vyankora. Kandi umugabo aramubwije ukuri, nimba igikombe canditseko izina ryanje ntabwo ari je jenyene nitwa iryo zina. Hano mu vy'ukuri umupolisi nta kintu na kimwe agiye gukora muri kano kanya, kuko n'ikimenyetso yari yizeye yari afise gishinja uno mugabo ko ari umunyabyaha, naco nyene gipfuye ubusa. Kandi kuja kubeshera umuntu ngo ni umunyabyaha atabimenyetso ufise, navyo nyene birahanwa. Ubwo n'umupolisi araja muri gereza nta kundi. Ubwo nyene umupolisi biramurangiranye kuba yagiye kwagiriza icaha umuntu atigeze akora. Ukabura yibona uravyimba, si ibimenyetso waruzanye ntibipfuye ubusara. Umupolisi ako kanya, umva ikintu nakoze kare mu gatondo cari ciza pe. Umva amagambo umupolisi ahagurutse avuga. Polisi waravuze ati ikintu nakoze kare mu gatondo cari ciza pe. Nkuko wari ubimbwiye ngo ngira nje muri gereza, kuba nsanze n'ibimenyetso nagushinja kuba bipfuye ubusa. Ego mu vy'ukuri nari ngiye muri gereza, ariko ikintu nakoze kare mu gatondo nico kigira gitume ntaja muri gereza. Rero kuba nazanye umugore wawe hano kuri station
bigiye kumfasha ngo iki se kuba wazanye umugore wanje hano kuri station bigiye kugufasha ibiki? Mva rero nuko umugore wawe twamuzanye turangije turebye tubona umugore wawe ntabwo ameze neza, noneho turamupima amaraso, twamupimye amaraso ye turangije dusanga yagiye afata ibintu by'ibiyayuramutwe, ndetse yarafise n'ikawa hari harimo ibintu by'ibiyayuramutwe. Rero twamubajije tumubaza ati mugore si ibi bintu ufata n'ibyiki? Urazi rero cyakurikiye yaciye aduha amakuru arambuye, ndetse ayo makuru yampaye niyo yatumye mu by'ukuri nkuzana aha ngaha, niyo yatumye mu by'ukuri menya we kuri umuntu w'umunyabyaha tudakwiye kurekura. Yatubwiye buri kimwe cyose kikwerekeye, yatubwiye uburyo uhora umufata nabi, ndetse yatubwiye n'impamvu yamafata ibyo biyayuramutwe. Ntabwo ari we abyifatira ubwiwe, ahubwo ni Mr. Rogers agenda akabimuha. Ubwo nawe ukaba uri Mr. Rogers, bivuze ko ari wewe ugenda uha ibiyayuramutwe umugore wawe. Kabura yiravye namba umugore wanje yababwiye buri kimwe. Umva rero wa mugabo we, nyine kigabo gitangwe kumaramara, cumvise ko umugore we yavuze buri kimwe cyose abibwira abapolisi. Nyine ndabizi ko umugore wanje nyene rimwe na rimwe yahora ashwana nanje, mbafise reka kumuhana, umva amagambo, mbafise nyene kumuha indero, ariko nawe wikwigira umwana. Kasi nyene ndagusavye imbabazi nyene ku byabaye, kuba nagututse ndakwitwa kuri kijuju ugiye mu gasho. Nyene umbabarire cane mwana, mbabarire cane kuba nyene nakwisungura umuntu mubi. Basi mbwira ico ugomba muri kano kanya, mbwira ico ugomba, gusa ntunjane muri gereza. Hari wasanga n'umugore wanje yababeshe, cyo umugore wanje ntabiyayuramutwe nahora ndamuha. Wapi? Gusa nyene ni bya bindi nyene umugabo bishika gataha yarakaye gashika kubita umugore we nyene byaho ngaho byoroshe. Hasi nyene nimba ubikomeje niwe ntabara ntubibwira n'abandi bapolisi, kino kirego mu kireke, nzaguha amafaranga ndetse ndakwimura ahandi hantu, ndakugira umuwafa ndakomeye cane. Nyene nkaguha amafaranga ndetse nzaguhindurira ubuzima. Usura byumva gute? Kino kirego kinkuyeho. Ariko wa mugabo we, ese waravye ibyo byose uri kurambwira? Urabona se je ndi umwana wo kwemera ibyo ngibyo kurambwira? Ubundi se nta n'isoni bigutera kuri kurambwira ayo magambo ungana nkuko nguko uri umuntu w'umugabo? Habwo byakabaye byiza ayo magambo yose kurambwira umpa n'ibintu wagiye kubiho wa mushinjacaha, wari kurambwira ko ari bazogena kumfungisha akanshira muri gereza. Rero erega nta nuko ari kure, wahagenda ukabimubwira, habwo byiza musuhuze muhena kayambu, kuko ari karaturebera mwakijya kiyo. Ubu ngubu ari kararaba ibiriko birabera mu kino cumba, ndetse sibyo byonyene n'amajwi ari karayumva, kuko ibyo bavuga byose uhibiyayuramutwe umugore wawe umufata nawe umukubita, ndetse uriko uragerageza no kumpa ruswa, umpa ibintu by'amafaranga, unyemerera amafaranga ngo niyo nareka kino kirego ngo uzampa amafaranga. Byose babyumva, byo bavuga byose babyumva. Rero muri kano kanya ndakeka ubu ngubu birakurangiranye, birarangiye. Je nta kintu nabikoraho, je nta ruswa nafata. Ariko wa mugabo we hinge gato ndakubwire nawe ndebere.
Kigabo gitanguye kwinginga umuntu cako kiravuga ati uri umutindi uri umupolisi wo ngaho ndaza kugufungisha ngo nyuma y'ibi ngibi noneho ndebera banagifata n'amajwi ibyo cavuga byose cafata umugore we nabi byo byarabaye mugabo yatangwe kwicuza uburyo yagiye arafata umugore we nabi yamufata nabi amunwesha n'ibiyayura mutwe nawe ndebere wa mugabo yatabara yaje kuri polisi nawe nyene yumva uko ngere bimeze arangije abona wa mupolisi avayo nyakubahwa cane gose waje rero nukuri turagushimiye cane kuba badufashije pe iyo hataba wewe ubu ngubu urya mugore ntiyakabaye atabawe mva nanje rega nta kuntu nari kubigenza sinari kubyirengagiza kandi mbona hari umuntu ari mu byago rero sinari kwirengagiza gutabara urya mugore rero nyakubahwa hari ikintu nani upfuza kugusaba muri kano kanya ese wanyemerera basi byibuze ukangurana n'udufaranga ngene ntege tagisi ko ngomba gusubira kuri ya modoka yanje ndakwinginze nk'udufaranga ndabe ko nohiga tagisi ubundi ntware ahari imodoka yanje wowe ukoze cyane nyakubahwa kuko amafaranga yanje yose nayibagiriwe mu modoka yanje nta mafaranga nazanye ndakwinginze nk'udufaranga ntege tagisi nsubize kuri ya modoka yanje ngene kuyikoresha umupolisi yarabirebye mva rero je mbona ata mpamvu yo kunsaba amafaranga kubera ko ubu ngubu wa muntu hejeje gukiza ubuzima bwe wa muntu hejeje gutabara ubu ngubu ariteguye kugushitsa aho ugomba kuja mureba inyuma ubu ngubu yaje mugabo yarahindukiye areba uwo muntu yiteguye kumutwara aho imodoka yiwe yayisize asanga ni wa mugore polisi waramubwiye ati je nta mpamvu yo kunsaba amafaranga ngo ndaguha amafaranga y'itike ubundi ufate ngo tagisi gushitse aho imodoka yawe iri oyaye ahubwo wa muntu heje gutabara wa muntu kijije ubu ngubu ariteguye kugushitsa aho ugomba kuja muri kano kanya ubundi niyo mpamvu bavuga ati uze wikorera ineza kuko iyo neza ukoze uzayisanga imbere dore umugabo yatabaye uno mugore noneho umugore nawe atanguye kumufasha atanguye nawe nyene kumukorera ineza nk'uko nawe yamukoreye ineza ndetse na wa mugabo ubu ngubu agiye muri gereza kubera inabi yakoreye ino mugore nabyo nyine burya iyo ukora inabi iyo nabi umenye neza mu by'ukuri nawe nyine kuzayisanga imbere nawe ukora ineza nawe nyine uzayisanga imbere twasize mu by'ukuri wa rugabo ugafata umugore we nabi barutwaye muri gereza ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi nuko nguko kagenze nongera gushimira abamaze gukora subscribe mwese kuri no channel ndabashimiye cyane nongera nibutsa n'abatarakora subscribe muyikore nonaha kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamwo n'akandi gasobanuye k'urukundo kanaryoshe. Yari tapfa nk'ibisanzwe, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.